Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bicisha kuri runo rubuga gutwa Nambuye Data TV. Amahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu byanyu no mu banyu. Ndabaye ikaze muri kino kiganiro gitondo gishasha cuno munsi mutaramenye na jewe Janvier Imana irambona nkabari jewe ngarutse kugira ngo nganire namwe muri kino kiganiro gitondo gishasha nkuko mumaze kubimenyera nkuko mubibona. Jewe nkunda kukibashikiriza igihe cyose kiba catunganije. Ngomba ko dusoma amajambo tubona mu gitabo c'imigani ni igice c'19. Dusoma ku murongo w'11 wonyene twumve ico havuga, hanyuma duce duhava dusenga Imana dusozera. Aya majambo avuga ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kandi icubahiro ciwe ni ukwirengagiza ico yacumuweko. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo ngomba ko dusengera ko dukuyemwo ijambo litwereka akamaro k'ukwitonda k'umuntu, inyungu z'ukwitonda k'umuntu, kudashuhagiza, kudatwarira hejuru. Murazi ko abarundi bobo mu guca ubwenge kwabo no mu guhadura kwabo bavuze ngo iyihuse ivyara ibihumye canke se yego ibihumye. Hanyuma kandi murazi ko bavuze ngo buke buke bushikana umusiba ku mugezi, buke buke bukomeza igihonyi, buke buke ni gwo rugendo. Imana yacu nihimbazwe. Murumva yuko berekana yuko uko bigenda kose pole pole, gutwara ibintu pole pole, ko muri make kwihuta k'umuntu rimwe na rimwe cyangwa mbere kenshi na kenshi bishobora gukwega ingorane. Murazi ko baswari bavuga ngo haraka haraka haina baraka. Ngira ngo mu kirundi twavuga yuko babagoye kuvuga ngo unyarutsa cyane cyangwa se ihuti ntirigira umugisha, ntiritoka, ntiricamwe, ntirigenda neza, ntirigira amahigwe. Nta mageme meza arimwo mu gutwara ibintu n'ingoga gutwarira hejuru canke se kugendera kwihutihute. Kumbure muri iyo mvugo munyemerere mvuye gutyo. None rero n'ano majambo uyu mwanditsi w'imigani, murazi ko kino gitabo ahanini muri rusange c'imigani citirirwa umwami Salomo, naho imigani yose irimwo atari ya Salomo gusa. Harimo imigani y'Abalemuweli n'abandi kumbure siniriwe ndadondagura amateka yabyo, ariko mugabo kandi muri rusange imigani ni imigani yitirirwa Salomo. Hanyuma rero yaba Salomo canke undi ari we wese, tutitaye ku kuvuga ngo ninde, ngo tubanze twerekane imigani ya Salomo ngo ningana gutya, ngo niyi ngo kino gice ngo ni ca Salomo. Ariko uyu muntu yanditse iyi migani aha muri uno murongo yerekana yuko kwitonda k'umuntu kumutera guteba kurako. Kwitonda k'umuntu, umuntu iyo yitonda naho yohura n'ibituma araka, n'ibituma ashavura, na cane cane ko ibituma umuntu ashavura bitabura, ibivuruga umuntu bitabura, ibibuza amahoro umuntu bitabura, ibitsitaza abantu. Yesu mbere we yavuze ngo ibitsitaza abantu ntibizobura kuza. Murazi ko ari majambo Yesu Kristo yavuze akiri mu isi, aho yavuga ngo mugabo ngo hagowe ubizana, uwo bizana nako, uwuzana ibitsitaza abana b'abantu. Imana yacu nidutabare rero, kubera ko turi mu isi ibitsitaza bitabura, ibibabaza abantu bitabura, ibitera abantu gukomereka, ibitera abantu gushavura, ibitera abantu uburakari bitigera bibura. Niyo mpamvu hakwiye ijambo canke hakwiye amajambo nk'aya abwira umuntu ingene akwiye kwitwara. Mbega umuntu akwiye kwitwara gute iyo yahuye n'ibimushavuza, iyo yahuye n'ibimubabaza, iyo yahuye n'ibituma agira ishavu? Abandi bakora kuvuga ngo numva mfise ishavu ryogurura indege, uri kumva nyine avuga ngo mfise ibishavu mengo n'umuntu nomwica. Imana yacu nidutabare. N'abahora bavuga mbere iyo bashavuye ngo aho no kwica ngo hanyuma ngo nkakuriha nakwishe. Iyo nakuriye mu ntari wacu hari umuntu numvise sinamwiboneye, mugabo yari ngo umuyangayanga. Iyo wamushavuje ngo yaca afata imbugita akavuga ngo mugishingo cyo kuyigucumita akaba ari wayicumita. Urumva yarashavura ku buryo iyo yashavuye sawa sawa ngo yama yicumisa imbugita. No kuvuga aho oya
agatima nama conscience yiwe yabimubwiye ngo niwayicumita umuntu baca bakujana mwibuye, baca bakujana ku Musaga mu mpimba hariya ku bya gatatu. Mugabo rero kuko atakundi nyene ngo gatatuma ngo yicumza kuko ngo ntawuhava amupfunga muhoye yuko yicumise mu ntoki, ngo yama yicumise imbugita amaraso akava. Hanyuma rero ngo novuga ngo ivyo binyamubiri cyangwa se ibyo bisigo by'ishavu ngo bigaca biturura kubera ko yabayumva kumengo basi arisurajije, ari numvuga ngo arifashije. Urumva yuko umengo mu gishingo cy'uyo muntu basi hariho amaraso avuye. Imana yacu ni dutabare bene data bakunze ba kino kiganiro. Igitondo gishasha singomba rero guhava ntibaburya, niyo mpamvu ngomba guhava nsozerera hano nyene. Rero uyu mwanditsi avuze ngo kwitonda rero k'umuntu kuramutera guteba kuraka, kandi uku kwitonda k'umuntu, ukugenda pole uku kuntu umuntu adatwarira hejuru ataharaka yayindi twumvise ngo hayina baraka, uku kwitonda k'umuntu gutuma adatwara ibintu mwihutihuti ngo kurafise inyungu ikomeye. Ya mbere ngaha yavuze ngo kumutera guteba kuraka, gutumye rero atihuta kuraka bica bituma uburake bwiwe butamufatisha ingingo y'igihutihuti. Hari ikiganiro nababwiye ngaha cyangwa se nabashikirize ngaha ayi kivuga ibihe umuntu adakwiye gufata ingingo. Muri ivyo bihe rero harimo igihe c'uko iyo umuntu ashavuye cyane adakwiye gufata ingingo, kuko igihe cyose umuntu afashe ingingo yashavuye uburakari ishavu rigereza hariya, ico gihe iyo ngingo yiwe akenshi ibice byinshi kwijana iyo ngingo iba ingingo mbi. Kugira ngo rero umuntu nava afata ingingo mbi iyo yashavuye akwiye kwirinda gufata ingingo. Imana yacu ni dutabare bene data bakunze ba kino kiganiro. Igitondo gishasha cy'uno munsi. None rero imbere ko dusozera nagomba ngo wirabe ko wewe ufise novuga ngo aya mafire, uku kwitonda, uku kugenda pole uku kudatwarira hejuru, uku kutihutagiza ibintu, uku kuntu kudatwara ibintu mwihutihuti. Urabe ko ubifise, urabe ko kino kintu kiri muri wewe, kuko nicaba kitari muri wewe umunsi wahuye n'ibigushavuza sawa uzosanga wisho wawe. Urazi ko bavuga ngo ishavu rikosha kwica wawe. Imana yacu ni dutabare bene data bakunze ba kino kiganiro. Igitondo gishasha nano majambo rero ngaha musi yacu yavuga ngo kandi icubahiro ciwe no kwirengagiza ico yacumuweko. Uyu muntu rero ngo bikunda yuko aya mafire amufasha kutihutagiza ibintu iyo yashavuye, ngo bica bimuzanira icubahiro c'uko ico cubahiro agiterwa nuko ngo yirengagiza ico yacumuyeko. Uyu muntu iyo bikunze akametriza uburakari bwiwe ishavu ryiwe, bica bituma rero ngo yirengagiza ico yacumuweko, kandi kwirengagiza ico wacumuweko ngo bizana icubahiro imbere y'Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze ba kino kiganiro. Igitondo gishasha c'uno munsi. Nuko rero nano majambo kuvuga menshi siko kuyamara, ntawe yavuga ngo yaheze. Ariko mugabo mbega none wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi, ubwo ntiwobura umuja w'ishavu. Wewe yushavuye nuhora ufata amateleviziyo ukamenagura, hariho abandi bamena amaradiyo. Nibuka umuntu umwe iyo yashavuye iradiyo yacatora akamena, hanyuma akazotuma agenda kuyikoresha bukeye nta kintu yatunga gikomeye. Iradiyo, iteleviziyo, ipasi, ibiki, yashavuye ibirahuri akamenagura agapasagura. Ugasanga nyene uyu muntu iyo yashavuye ni kibazo no kukwica yokwica. None rero bene data mukurikiranye kino kiganiro, ubwo ntimwoba muri imbohe ziboshwe n'iki kintu c'ishavu.
ubwo murafise ano mafire tubonye atubwiye yuko ngo ari ukwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka. Niwaba uboshwe n'ikintu c'ishavu, nimba ishavu ryarakugize umu esclave, nagomba ngo dusenga Imana muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, ubwire Imana uti Mana, numvise ijambo rimbwira yuko ukwitonda k'umuntu arico kintu kimufasha guteba kuraka. Iyo amaze guteba kuraka rero ngo uyu muntu bica bikunda kwaharira abamushavuje, hanyuma ngo akirengagiza ico yacumuweko. Nanje ndakwinginze ngo mbabarire, imbabazi zawe zimboneke ko ishavu mfise, uburakari mfise, jewe iyo nshavuye mfise ishavu riteye ubwoba, n'umuntu nomwica. None rero Mana, numbabarire kandi numpindure. Niwagaragariza umutima wawe Imana, ikikugirira neza, hanyuma igushoboze kunesha iyo mpwemu mbi, iyo kameremere, iyo temperama yintuzeye y'ishavu. Kuko ishavu murumva yuko atari ryiza. Ishavu ntabwo ari karite, kiretse yuko hari ishavu riza iyo umuntu ariko aradefanda ibintu by'ukuri, abarenganijwe n'ibindi byose nobizamwo kumbure byoca bitwara undi mwanya muremure. Ntibisigura ko umuntu adakwiye gushavura, ariko ishavu riri mukuri, ishavu rigomba gukura abari mu karenganyo, ishavu rirekrama, ishavu ridakoresha umuntu icaha. Murazi ko na Bibiliya ivuga ngo nimwaraka ntibikabakoresha icaha, nimurake kugeza igihe mukora icaha, hanyuma kandi ngo izuba ntirikarenge mukiraza. Ariko igitabo kiraho ndiko ndasoma muri no misi, niho nabonye hano bavuga rero ibijanye n'ishavu n'ubudasa bw'ishavu. Hanyuma kandi barerekana yuko ngo umuntu ngo atemerewe gushavura umurango wose ngo arenze 17:30. Niko yabwanditse bico gitabo yanditse avuga. None rero sivyo ngomba kuzana, ngira ngo nzobizana muri kazoza, inaheza kugira kurikurikana neza, kubera ni ivyigwa ndiko ndasoma mu ntumbero yo gushaka kubimenya. Dusenga Imana rero n'umuhigo umuntu yitonda, kubera kwitonda kwiwe kumutera guteba kuraka. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. None umuntu atsinzwe n'aya majambo akaba avuze ngo Mana mbabarira, ndi umunyabyaha, ndi umutsindwa, ibyo nkora ntibiguhimbara, ishavu rinkoresha amakosa menshi, ishavu rinkoresha amafuti menshi. None ndakwingize ngo mbabarira. Uyu muntu avuze ngo mbabarira, ni umubabarira umwezi umutunganye, umuhe kwemerwa nawe, ibyo ushaka bishishikara kugendana nawe no kubana nawe, mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubyizeye. Amen.